ni kihe kintu kikuryohera cyane mugabo rimwe na rimwe kigusaza? Reka duhere ngaha. Ebana ikintu kindyohera cyane rimwe na rimwe kisaza ni inzoga ni baby. Angelos. Ibra. Vanessa. Antoinette. Karibu cyane kuri Era 27 TV. Asante. Yo guys, bakunzi ba Era 27 TV, uno musi tugomba tubahe cya kiganiro cyanyu mukunda cyane, arico twungurana ubumenyi. Murabona ndahagatiwe dufise abasore babiri n'inkumi zibiri. Ikiganiro cyacu uno musi dufise akabazo ka mbere kavuga nkuko: ni kihe kintu kikuryohera cyane mugabo rimwe na rimwe kigusaza? Reka duhere ngaha. Ebana ikintu kindyohera cyane rimwe na rimwe kisaza ni inzoga ni baby. Umuziki. We nawe? Nangi n'umuziki. Nawe? N'urukundo. Tumushimire cyane Vanessa kubera aragito. Ikibazo kigira kabiri kivuga nkuko: ni kihe kintu cyamana inzara kandi kitajya? Ikintu cyamara inzara kandi kitajya ni isi. We nawe? Ni isi. Ndakekanye kaba ari juu. Batari shatana ho. Shetani. Akabazo kagira gatatu naka: ni kihe kintu kitagira amaguru ariko cyama kiriko kiriruka? Unaho duhere ngaha. Igitutu. Izuba. Ukwezi. Inzoka. Akabazo kagira kane naka: ni kihe kintu iyo kibuze mu bantu ziba ingorane rukaba uruhagarara, ariko kandi iyo kibonetse atanumwe aje habona? Ni iki? Imibonano mpuzabitsina. Nani iyo ni imvura. Iyo ni balarudi. Ikibazo kigira gatanu ari nacyo cyanyuma ni iki: jewe ndavuga kenshi kabaho, ndavuga muga nta muntu wamfise, ndinde? Imituragaro. Iyo ni nkuba. Ubwo ni ugwamo. Shayo ni induru.